ese nkora indimbo muri nabi kwanda mba navyitonde ntameze neza naho ndabiheba nkambwira tuzozundi umunsi Chef Fizzo namwifuza ikintu kimwe cyonyine kuri ibindi byishira bifise Indabara mukije nizere ko mugwe neza ameze neza nkuko bisanzwe kuri miko turi kumwe na nishimwe inyuma kuri kamera ikaba ari David uno musi wacu tukaba dufise umutumire w'ubwiza cyane asa neza nasi wundi ni Peniel ndakuramukije meze neza ya meze bon kuberewe cyane shima tu si byahataye muri bon sigafise umuduga cyane sigafise umuduga en tout cas c'est fils mon doigt 2018 yego nize nuyu none inganywa gusa kuva tungiye muduga pe yero muduga bwiza fils oya bon nukora ko peut-être tumenyanye cyane temberana ntuzi ubuzima bwe wanje nkuko bisanzwe Peniel twamusanze muri Bant Boy ego Peniel umaze igihe kingana gute ukorera muri Bant Boy? Andukanye imyaka nk'itatu. Anduka Bant Boy yatanguye dusana batanguranye. Imbere y'utangura haciye nk'amezi nk'atanu cye ntangura gukorana jewe. Yeah. Okay. Peniel ndazi yuko haraba producteur batandukanye nga mu Burundi hama turavye nka Fizzo n'umuntu mukuru cyane n'ugwego rero koma yashinye nicaye ikintu ubona yabonye kuri wewe acahitamwo kugutora yuko mushobora gukorana navuga ati ni hori gose yamukoreye musubiza ngo nicaye ikintu kuko dufise apotere benshi ngabo mundi babizi nahandi yagutora undi wahandi hano hose ariko navuga ati yakunze touch yanje yayikunze ariko navuga ati nibijyanye n'Imana igira promotion umuntu kanaka ndiko navuga sikuvuga ngo ukora yuko kwisi ndi umupotere wa mbere cyangwe ya nije navuga kumugitangura n'ubu aho mugeze ubona bimeze gute ubona itandukaniro rihe itandukaniro rihari rinini cyane kubera ko Bant Boy ya 2018 2017 siyo no munsi ya haro itandukaniro rinini cyane gose kandi n'ibintu abantu babona singo ndabisubiremo byagenze kuno kwa ariko rirahari rinini cyane wari usanzwe uri producteur avaye ko winjira muri Bant Boy yani canke wari ubimazemwo imyaka myinshi andika ibintu babizi cyane kuko haje maze ko n'amahit menshi za gitari n'ibindi bintu na jenga hani bantu yuko ariko bumvise abantu yahana mu nzu niko banyumvise abantu mako yego sawa cyane gose nduva ari sawa rero ndashaka umbwire kuri ubwo producteur bwawe nizere yuko gute burakuriha bya kuko ndabona uratesama rero n'umuduga afise ni si bisanzwe rero cyangwa ufise akandi kazi ukora ukaca bifatanya ndabifatanya ibindi bintu ukora ni biki Antoine vie privée si shaka kupa yego ni njibanga ryanje vraiment ego Peniel ni cyayi kintu ukunda mu buzima ndakunda mama ikintu cyangwa umuntu mama wanje ndamukunda cyane gose birashobora gushika interview akayibona ni cyayi kintu ushobora kumubwira mama ndimugura imodoka izimvye cyane ndimugura imodoka izimvye cyane kumugurira ego mama urumva ko ukunzwe umukunda n'umuhungu wiwe ego ni yahe nyungu wamaze kuronkeramwo muri mu producteur abagenzi connection zitandukanye nukuri ico nico kintu cyambere nabo imbere kwanza entertainment yose abantu bose ari muziki ikintu cyambere bunguka umuryango barunguka ahantu mapotent menshi cyane bahura nayo ico nico kintu nabonye gikomeye cyane kurusha mbere nashima amafaranga ego hama Peniel ndiko ndabiraba siye ni uri mu kazi okay ndazi yuko uri umuproducteur mwiza ariko mena sindi kunda kumva cyane sinzi hari kibazi cyahi
yeah bo jeme ya gusora indirimbo ko ndibanduka 2021 ni nke cyane kubera ko kwishuri je ni umunyeshuri ndiga bigahe niga Equateur ama ishuri najyaze kubitoroshe bisako ntonda cyane ni kuvuga no buga yuko nzusoko ndirimbo cyane gose nyene micishuri kandi sikera nzoza mu mwaka uza 18 ariko après ivyo ndafise n'utuntu bariko ndakora imbishuri nito tuntu rero na police birandusha sanga ariko cyane ishuri cyari inkogota cyane mbwa nizere yuko ndiko ndakora indirimbo nyinshi cyane ndizera ko aho dusohokazo ari bon yeah aho ni byiza cyane nka Fizzo ni cyahe kintu wama umwifuriza mu buzima bwiwe Chef Fizzo namwifuza ikintu kimwe cyonyine kuri ibindi byinshi arabifise ndamwifuriza ijuru mu producteur bwawe nayo ama difficulté uhugenda uhurana je nabibaza mana police nabitonya bya vrai ibirashika ugasanga ukora indirimbo y'umuntu nabi cyo sikibazo ni question de iba yabaye cyangwa usana muri ibyo nyine yihenze cyo sinkora indirimbo muri nabi kwanda mba navyitonde ntameze neza naho ndabiheba nkambwira tuzozundi umunsi birashika producteur bakaba bakora tu baradukurikirana rero ni cyahe kintu ubona yuko ushobora kubabyira ndabakunda kubakunda bose kandi barashoboye cyane turabona abamuziciens bacu ubabona gute amisi bahe bo mu Burundi ya barashoboye cyane vraiment cyane gose reka kwiyemera cyane gose gusa ntibaramenya kwibrandinga ego vraiment kwibrandinga birabagora ninacho usanga abatanzania barusha sino kuririmba cyangwa ubuhinga bw'irana vraiment abandi nibo bambere amatwa sumira nayumvise ufite umukobwa mu kumusohokana kwa wari ufite umukobwa musohokana yaba mu Gasekebuye gusa sinzi uko sindi ko nkaba mukiri kumwe cyane Chebyo ntavyonzi ibyo navyumvise navyumvise arabizi uko uri umustar urabizi rero dutegerezwa kumenya ibintu by'iwawe rero nushake kumisha mbyira nagize kugira umugenzi kera abamu Gasekebuye mugenzi juste bisanzwe ntabwo twatukundanye Aiga byose n'ubugenzi igihe urakoze nyene kubivuga none bigeze hehe ubugenzi bwanyu buracyahari cyane oya ubugenzi n'ubwira ko ntakiri ino ushaka kumbwira yuko bubandanyira kuri oya bro oya jena bwarabugenzi bisanzwe bya muhano mu mukaramukanya burengana none mva ari buyari byatari gusa niko kuno nyine abantu babona umuntu aramukaje umuntu none kubera iki ofisa abagenzi benshi kubera iki nashoye kuvuga uba kumutanga cyangwa uba he ariko nkashima kuvuga mu Gasekebuye kuko ari zina ryiza mu Burundi yo kuvuga bo Gasekebuye sinzi ariko cyo nzi cyo nuko uwo muntu akubwiye amakuru ashaka kuyambonya ahantu nyene ndaharenganje gashimvira ibintu birebire misi yose aho wari kukazi cyo nkora mutanga side sinkora mu Gasekebuye nkaba ndushibiye ku mwanya mwiza washoye kumpa anakakaja mushaka kubwira abakunzi ba K90 TV ko bari dukurikirana abakunzi ba K90 TV ndabakunda cyane hama mu buzo munakora akantu ka subscribe s'abonner juste en français kugira ngo murabe ibintu byinshi umukobwa ntiyorosha atoroshe kubera ko agomanda bacane sinzi ko yankunze ariko sinzi abakunzi ba K90 TV nkabanda bashimiye cyane kongera makomeje kudukurikirana mutibagiye yuko Nina nishimwe abakunda cyane hama inyuma kuri kamera yari David hama ciao tuzoba dusubira peace bamere peace yari yes sir I love you